iyo bavuze ko ari umwansi mu gihugu ni kuvuga ni umuntu baba bavuga ati ujya arashobora kudukura kuri ubutegetsi sinakubwiye tugitangura ni abantu baragenda bagafata ahantu akayitiwe abantu baca bafata rero igihugu bakacita wabo babonye nawe rero kurategura uti nanje ndashobora kuzohiganwa nje hajya uca witwa umwansi w'igihugu nk'ibyo kunyuruza itunga ry'igihugu umukuru w'igihugu arabivuga kenshi cyane kudufunja mbere agatanga n'uburorero none aca umwansi w'igihugu ubwo twa tubivuze cyo twitwa abansi w'igihugu ntabyo ngo ndabwira uri ku butegetsi ndibakwita umwansi w'igihugu icyo uvuze cyose mugo tari ku butegetsi aje ati ujya n'umwansi w'igihugu navuze nti ibi rero tuvuga ngo turiko dukurikirana ibikorwa bya leta gusa ibi tuvuga ngo turiko dutora amabwirizwa n'amategeko bidakora reka tubihagarike tubanze tuje hamwe n'abandi tuyumvira ingene igihugu cyo tunganywa neza baje abantu bose birirwa mwibarabara tubazana hamwe n'amashinga bateka bazana babaserukira mukoro cyo dufata imigwi yose amashirahamwe yigenga n'abatatowe dufata abajene abakenyezi dufata imigambwe dufata ngo abaserukira dushinga inama nshinga amateka itatowe kugira ngo ibibazo byose bivugwe umugwi wose uvuga ibibazo byawo hama nizo gutora amabwirizwa dutora amabwirizwa atunganiriza abajya bose ni dutora amategeko atunganiriza abajya bose kuko umwe wese azoba yavuze icyo abona kizofasha muri iriya shyirahamwe ryiwe hari habaye ingorane zikomeye ahubwo zisuma n'imyerekano umukuru w'igihugu yishwe yatewe n'abanyagihugu umukuru w'inamashinga amateka icegera ciwe bari bishwe abashikiranganje batagira uko bangana bari bishwe ababura amatari abashinga amateka abastanteri abanyagihugu bari bishwe cyane igihugu cari kimeze nabi bakunzi bacu muraho murameze neza jewe ndabashimira kuba mudukurikirana imisi yose mukabana natwe mukaza murabiganira tugenda dukora imisi yose jewe nitwa Aloys Sniper ndashimira buri muntu wese adukurikirana ku mbuga zitandukanye Senga Media TV ndashimira n'abankurikira kuri Aloys Sniper ni by'agaciro kubagira numugisha kuri twebwe nukuri mumve ko tubashimira bibe ku mutima uno munsi rero bantu b'Imana nagiriwe amahigwe nahezagiwe ngiye gukorana ikiganiro numwe mu nararibonye z'Uburundi n'umuntu azi cyane byinshi ku gihugu cy'u Burundi n'umuntu yagize byinshi cyane amarira igihugu cy'u Burundi mu cubahiro ciwe ndaza kumwakira abaramutse hama ndamwibarize n'utubazo twanje tutari twinshi kandi tutari na dukeyi ndazi murafise byinshi muza kumenya canke muza kwiga yitwa rero Singendakumana beshi muramuzi ndizera yuko atamuntu yo batamuzi mutama ndakuramukije ndaguhaye bwakeye kandi ndaramukije nabo bose azokumviriza ikiganiro ego urakoze amakuru y'imisi rero mutama amakuru ni asanzwe kuko kuvuga ngo ni meza ko bari gushikuza tubaye mu gihugu kirimo ingorane ariko byose no kumenyera ego ingorane zirahari ntizivuze ingorane zirahari ntizivuze mutama nimba hariho ingorane ubona mu gihugu izo ngorane ziba zatanguye ryari canke ni ingorane nyabaki ingorane mu bisanzwe zamaho ingorane zamana n'abantu zamana n'ibihugu zamana n'amashirahamwe ariko hari igihe usanga umuntu cyangwa ishirahamwe cyangwa igihugu yego umuntu afise ingorane yiteye cyangwa atewe n'umuryango cyangwa atewe n'umuryango wagutse cyangwa atewe n'igihugu birashoboka ugasanga bigatera ingorane n'igihugu navyo birashoboka igihugu kirashobora kwitera ingorane naco nyene canke kigaterwa ingorane n'abanyagihugu cyangwa bakirongoye canke kigaterwa ingorane n'ibindi bihugu navyo birashoboka urumva ari ingorane turamana nazo igihambaye nuko ingorane zitatuja hejuru dutegerezwa kwama turi hejuru y'ingorane kugira tuzitorere umuti nico gihambaye n'ingorane zo muramana ubaho ingorane nk'izikura gushika upfuye n'ingorane zitwa ko ziheze ariko upfuye naho nyene ko ari ingorane gusiga ingorane mu bantu ingorane ntizigira zibura sindigira no umuntu avuga ngo nta ngorane afise ego mutama ushobora kutuganirira ku vyerekeranye na kino kintu citwa demokarasi si kintu
ni uburyo bwo gutwara ikintu ni uburyo bwo gutwara igihugu n'abantu bakibamo mbere n'ibintu biba muri ico gihugu biri muri ico gihugu n'ingene igihugu gitunganijwe ni kuvuga muri kahise harigeze kubaho igihe abantu babahuko badafise aho baba kanuni badafise aho aba bakaguma batembera rero mw'isi atambibe zihari atambibe zihari sinovuga igihugu isi ukagenda ukazorinda ngira ubuzima bwawe uri kuragenda utazi uri kuragenda ngo ukabaho hama mu nyuma niho haduka abantu kuza bavuga ati yaho nagiriye narusha ngo mpambe ngaha umuntu agaca abaho nyene ahageze agaca hita iwe rero yahageze agaca hita iwe yarashobora kuronka abandi bantu amera nk'ukoresha nk'abakozi aho hantu nyene kandi abantu ntibari bwagwire nk'uko ugasanga ushobora kuva ngaha ukamara nk'uburundi ngiro utarabona nta mihana yaba abantu babaho ngo rero batangura kuzagira imihana mito mito niho hadutse rero umuntu avuga ngo aha ni iwanje aha niho hadutse ibintu by'abakozi akarondera abantu mukorera aho hantu hanyuma rero hacadukiramo ikintu kibi cyane cyo kugurisha abantu muri abo yabafise cyangwa abandi agatangura hari umuntu abakeneye ati no guha abantu sawa ukeneye ngo jewe ndabafise bagurisha mbere gushika no batangura kubagurisha no hanze mu bazungu nibyo wumvise mu gifaransa bise esclavage mu kirundi bagita ubucakara sinzi ko ari izina ry'ikirundi cyangwa ikindi kintu ubucakara esclavage ariko iyo ntwaro imeze mwenu no havuye nibi bijanye n'iby'igisoda n'igipolisi kuko uwo muntu yacavuga ati ahamba rero ntegeza kurondera abantu bancunga abo bantu bamucunga ubu twabagiranye n'abapolisi n'abasirikare bari abantu batemera ko undi muntu ahinjira atari umuntu aje kumuramutsa canke yatumyeko hanyuma rero numva habaye ibintu bibiri ikintu cyo kugurisha abantu umuntu ukamugurisha kujya ugurisha igitoki kujya ugurisha inka kujya ugurisha ikintu cyose ufise ugaca witahira kandi bikaba biheze byaba biheze ntaho usubira kubaza habamwe n'ico civuka ry'abasirikare tuzakigaruka ko kera tugeze ingene abasirikare n'abapolisi bigenzuka igituma bigenzuka acadu haboneka rero abantu bacunga uwo muntu bakaza baramugwanirira hagize nk'ikimushikira burya baba baho no baje kuvamwo abasoda n'abapolisi tubono hanyuma amuga abantu byari byose baravuga bati ntidushobora kubandanya tubaho kutugurishwa ntibikunda arabyanga uvuga ati nta muntu azosora kutugurisha baraja hamwe buke nta muntu ubu tubonye uwo bafasha ngo bamugurishe duce twanga tuje kugwana no batangura ibintu by'ingwano mugabo abatwara burya bamafise amayeri abatwara burya bamafise ikintu c'amayeri bacari yumvira ati none abantu bwira twakwamike bizogenda gute niho rero haciye haza ziriya ntwaro mbango zacana zacame no kuvuga intwaro irimo ibintu bitwa ubugeregwa wewe ukagenda nk'ubuje ukaza usanze mvise ibintu ngaguha ka parcelle gato ikangana niyo karo ubona ngaho mugoje mvise ngo kuva ngaha no gushika nk'igitega ni bururi ni makano gatoye kakaba ariko kitwa kanje nkakarimamwo mugo rero nkajewe iyo aho hantu hawe hose akabajwe nzoharima n'umuryango wawe tukaba tiko turaharima kwimbura tworora tugira tukurimira tukororera kuri kakantu waduhaye mugo kakitwa iwawe ariko ndushobora kugurishwa urumva namayeri bagukuye muri bwa buzima bwo kugurishwa bakujanye mu bundi wowe ukibaza ngo ni sabu aho bakugarukanye muri bwa bundi bw'ubucakara ni bwa bundi yene none bako ari cyo kimwe mugabo hame murumva ubufise aho witwa uti ni wanje kandi ntugurishwa niyo bamere kugurisha mugabo naho nyene barabiraba bati none gabaca twebwe turimbura uku tukarimira abantu kubera iki ni bya bindi mwumva rero mwe mukira abana bavuga ati amagi amasoro inkoko washira abatware wowe ndi wajya amagi nawo butunze inkoko ndi wajya inkoko amagi wacu bashira
utware yego sinubora kubitwa ikintu bita ikiboko nabyo ariko abantu naho nyene baravuga ati ubuzima nabwo nyene ndibworoshe no kubuvamwo natwe tukagira aho iwacu katwa nk'uko nyene bameze yego mugabo abatwara bama bafise amayeri nibabura bama bafise amayeri bacarindira ati none aba bantu rero banse kajya kantu gato kubera barimo ahantu hanini uwogira kabaha ahandi hantu hagutse gusumba kandi atarahi wacu tutari kumwe hakitwiwe mugabo tugaca tumugira umukozi ndo ukavye wawe uza gukora bimwe bita guca amahera donc abo bakagira imirima bakagira ubwororero bakagira amahinguriro amazine abantu bagakoramwo nibi rero ubona bimwe bimwe tubayemo byagiye bihindagurika gusa ukitwa ko ukora ugahembwa kera bahembwa ivyo kurya mugo byadukiramwo baza n'ivyo amahera guhembwa amahera nibyo rero ubona nubwo ubuzima tubayemo wowe ugashobora gukorera nk'umuriyoni ugahembwa mu amahera 2 cyangwa 3 adashika 10 nk'akaroro ugasanga ukorera umuntu wo ku kwezi ukasanga uramwinjiza nk'imiliyoni 10 ugasanga wo ku kwezi ukorera 100 canke 105 ugize imana ukora 100 wiwe 20 cyangwa 30 icyo gihe ho yari make cyane ariko urumva urugero ni mwene ugo wewe ukimbura cyane tuvuge nk'igihumbi akaguha amahera 10 igihumbi urumva rero ibyo birabaho byo n'ubu biracariho ntibirazimangana neza abantu baragerageza kuvyanka kugira bikorere bakore babaje hamwe bashira ingufu hamwe bakorere hamwe bavyita socialisme ivyo ariko ndavuga bavyita capitalisme muri France ibintu byacu byitwa socialisme ibyo ibindi navyo oya ibi bikurikiye ngira mvuge nivyo bise socialisme abantu ati twebwe tuje hamwe natwe dukore hama tugaburire hamwe bibi wacu socialisme rero mugabo babatwara baca bigamwa kandi kubwenge bati ibi abantu bazohora batugumuka kandi bizokunda reka tugira ibintu bitwa communisme communisme abantu bashobore kuza barabaho babahudutike ukagenda nko agatwara kwivuza agatwara muri bank ahantu hose kusuma ku isoko hose mugabo abantu baravuga bati abantu rero bacatangura kugumuka bati none mwebwe mutujerera kubera mudusubije muri bimwe bya kera twe turimbura mwe mukagera nkama ngo mwaduhaye iki umunyeshuri ngaduja kwiga mufate ati nibishoboka baravyanka bacaravyanka ariko ivyo bita socialisme byo byara n'ubu haraho bavuga ngo ibihugu bikiri muri ivyo hari ibihugu bimwe bimwe bikiri bya socialisme erega hariho n'ibindi byitwa ngo biri muri communisme nk'ubushinwa n'iki umva ngo ni communisme mugabo si communisme mugabo byopfuma kuri izo zindi ntwaro zahabaye nuko rero havutse muri ivyo byose abantu bavuze ati ubu rero dukeneye demokarasi hakeneye intwaro ishingiye ku matora ishingiye ku bantu bagira amashirahamwe amashirahamwe akitwa imigambwe hanyuma bakaja mu matora abantu twitorera abaturongora pana kuzabumva ngo bizanye ari baturongora tuzazibavuye badutwaye neza tukabashimira badutwaye nabi tukabibagayira tukababogoza mbere abantu rero bacavuga ati erega iyo ntwaro niyo nziza umuntu urashobora guserura igihugu natanga umanzi bisanzwe ntwara demokrasi ufite icyumviro gisohora canke ukaronka nawe ushikiriza ivyumviro vyawe nkaya maradiyo yanyu amateleviziyo canke mu binyamakuru byandikwa canke ukamenya ibiriko biraba mu gihugu ingene abategetsi bagutwara mu gihugu bagutwaye uri mwishirahamwe nk'umugambwe ukamenya ingene iryo shirahamwe ingene uwo mugambwe wigenza ukamenya n'ingene n'indi migambwe yigenza ukamenya nibiba hanze y'igihugu uhamenyera byinshi ni naho haciye havuka rero imigambwe by'amashirahamwe yigenga by'ibimenyesha amakuru nk'uko iwanyu amaradiyo amateleviziyo ivyandikwa urumva uko biba kose urumva ko iyo ntwaro nakubwira ko ari intwaro atari ikintu irumva ko iyo ntwaro ari nziza gusumba za zindi ntwaro mpeje kukudondagurira kuko naho tutarayishikamwo neza ibimenyetso birerekana yuko
yoba intwaro nziza gusumba izindi zose kubera iho umuntu ububasha bwo kwishira kizana mu gihugu camwibarutse agasero irya gona atankomanzi akitorera bamuseruka camurongora mu mwidegemvyo bamushimishije akabashimira batamushimishije naho akabagayira akabagayira urumva ntwaro rero ivyo nivyo gutwara gusa hari n'ibindi byo gutunganya igihugu kugira iturire ariko hariho akantu ntatahuye neza iyo uvuze ngo nubwo tutarashikamo neza ubushatse gutomora iki oya nta ntwaro ya demokarasi turayivuga gusa hariho n'ibimenyetso vyayo hari ibimenyetso byayo ko kwita ingingi jewe ngirageje kuraba bivanye naho navukiye n'umwaka naba naravukiyemo nuko ari byo wavukiyemo wa hafi cyane nibi wavukiyemo nibi nyene bita demokarasi wavukiyemo jewe mboromenga igihugu kiri muri demokarasi mwebwe abadukurira mwarakoze ibishoboka byose igihugu cyacu kiraronka amahoro kibaho neza umutekano nje mbona umenga nivyo nitwa demokarasi rero iyo uvuze ngo ntago turashika muri demokarasi ubushatse gusobanura yuko tutari muri cya gihugu umunyagihugu wese ashobora kuryama amahoro akavyuka amahoro canke adashobora kuvyuka avuga ati nkora iki iyihama akagikora ngira nakoresheje ijambo rikomeye ariko novuga ko itarashinga imizi ntiratsimbatara kuko nkuko nako ndabivuga ivyerekana yuko twayinjiyemwo birahari ni nkukuza kurima none uwo ngo warimbuye utarimbura utari bitarera ngo warimbuye biba biri mu murima ndavuga ati nararimye nsigaye kumvomerera hamwe nguko rero nagombye kuvuga ni nguko warimye ukarindira ko byiza hamukimbura twebwe turimbura ganda kuna ibimenyetso ikimezo ca mbere ni kimenyetso c'imigambwe yishirikizana burya uravye neza muri iki gihugu hari imigambwe myinshi ego ni mugabo iyo migambwe na hari myinshi ntiyishira ngo yizane umugambwe wishira ngo wizane uba ari umugambwe uvuga uti ibiriko birabasinda biraba ego jewe nishakira bampe nk'ikibanza aho nirondera ico rirenze ari kibanza ari udufaranga ari akazi nironderera ico rirenza gusa ego uwo mugambwe ucuvuga uti abakozi ibi biciye kubiri n'intwaro ya demokarasi ego birabaraba je ntibindaba abari ku butegetsi bigenjeje nabi tuvuge nk'ubu ibintu bikunda konona cyane guhungabanya amahoro n'umutekano kugira iturire kwiba no gusesa gutunga ry'igihugu ibyo rakunda kwibonekeza cyane cyangwa guhohotera agateka kazi na muntu jewe ntibindaba ivy'igihugu iby'ubuzima bw'igihugu n'abanyagihugu ntibikuraba none washinze umugambwe ngo girene umugambwe wubaho ukabivuga ucugira ingorane nico gitumbona hari imigambwe yagize ingorane igacibwamwo ibihimba uduce hari n'iyicamwe ibice hari na imigambwe ibiri ku butegetsi kicamwe ibice kubera hari abavuga bati kumenga muri mwebwe hariho abigenza nka bamwe bakera bamwe batwara kera bagomba kwigira abami bagomba kwigira abaganwa batware kumwe kwa kera batubaha abantu mu mugambwe asanga abantu baracitsemo kubiri mugabo akenshi usanga ari nk'umugambwe uri ku butegetsi ucagagura mu migambwe kugira ntizogira inguvu nguze uravuga canke ariko rero akantu bicaca kankora gutahura birangora gutahura ingene umugambwe uri ku butegetsi ugenda gucamo kubira ubundi umugambwe ni bya bintu ndakubwira nuko ngira turabyinjiramo neza no mu mugambwe imigambwe yose ntiganye inguvu ntiganye uburyo hari imigambwe ikenya nakubwiye hari umuntu ashinga nk'umugambwe ati burya no ushinga umugambwe afatiye kuri kahise ngo muri kahise twebwe muri 1992 tucinjira muri intwaro ya demokarasi no habonetse ibwirizwa shingiro byinjiza uburundi mu ntwaro ya demokarasi tucinjiramwo hari abagira neza bari ko batuhimiriza kugira ngo tuje muri iyo ntwaro baduhaye imiduga ndebwa ko nawugendeye mu gihe baduhaye imiduga Frodo bari baraje mu muduga rero nindi migambo mengine 5 cyangwa 6 yari ifise imiduga y'amapajero mwena yagezweho myiza hama mu nyuma abandi bariyumvira ati nshinze umugambo ndonka pajero urumva ushinze kugira azoronke pajero urumva ushinze kugira kuri pajero gusa ndawushinze kugira azohindure bitagenda neza abashinze kubera irya modoka baca bamuhe mu nyuma amaze kuba ingorane bandadaye bakicwa harabaye ibintu by'ibiganiro
bijya wama wumva bari ku butegetsi bita amagaburanyama. Yego. Hari ibiganiro hagati ya leta n'imigambwe bashinga leta itavuye mu matora, abantu rero baca baronkamwo ubuzi kubera abanyamigambwe. Badaje gati erega ntinze umugambwe ndashobora kumushikiranganje ko havemwe abashikiranganje, ndashobora kumushinga amateka, ndashobora kumukenguza amateka, ndashobora kubabura amatari, ndashobora kuba ambassadeur, ndashobora kuba ikindi kintu, ndashobora kuronka. Yego. Urumva abo bakabiri bashinga imigambwe kugira ngo bashobore kuronka akazi bwabo zimpeje kudondagura. Urumva ngene bariko baravuka. Yego. Ntibavutse kugira ngo kuko umugambwe ugira uti ubu aba bari ku butegetsi hari ibyabagoye ngomba ndabihindure. Ugiye kubihindura n'uvuga ngo ngiye gusaba. Nibo ugiye gusega. Oya ugiye gusega bari bindi bintu. Yego. Urumva rero abo bose nakubwiye. Ashaka umuduga, ashaka akazi, ashaka amafaranga. Gusa. Yego. Mu nyuma turagira nandi masezerano hagati ya leta n'inama nshingamateka y'ubuko nyene. Mu nyuma turaje mu masezerano y'Arusha. Tugarutse bagiye Arusha bose bararonkamwe ibibanza muri leta, mu nama nshingamateka, mu nama nkenguzamateka, mu makomine, komitu bararonka ibibanza. Yego. Iyo migambwe rero ibaho uko. Ntiyabaho ivuga uti nkurikize imbono yanje, projet de société. Imbono yiwanje nshinga umugambwe mbe mfise imbono ico nipfuza gushika gene no gikora, amahangiro, intumbero nivyo ngendera ko jewe kugira mpindure ubuzima bw'igihugu n'abanyagihugu. Ivyo ndiba bikiri iwe intuze umwitwarariko. Yego. Aba umwitwarariko nivyo ndakubwiye amarongo, cicaro n'amarongo. Yego. Nuko rero imigambwe kuri cya kibazo rumbajije, imigambwe ivutse muri ubwo buryo. Yego. Kuko hari gipa abo bayishinga baba bavuye mu wundi. No gwakaro rero ngo muri Frodebo. Yego. Twavutse twitwa inzira gohemuka z'umugambwe sabanya Frodebo. Ariko mu nyuma ubu kubera mwene ivyo nyene byo kumanyaguri abantu bagiye bisokoramwo. Uye hariho na Frodebo numva ngo muri Frodebo yari hose nyina ku mana. Oya iyo ntibaho. Nababeshe. Iyo Frodebo nta Frodebo je nigeze nshinga. Ariko narigeze kuyitwara ariko sinkinagitwara none ubu ngo nyangenda kubona ntanayitwara gute. Ariko hariho abantu bashobora kuba bavuze ati twebwe tugiye gukurikira Leonce. Ko nugushikuza. Bakaca bica. Wowe ukurikiye umuntu none nk'ubu ukurikiye umuntu hama akazi agapfa. Ucufa na wewe. Umenye yuzi. Ukurikiye umuntu akazimira nk'ubu ukamukurikira afite ivyumviro bya Frodebo. Hama gahindura akaja mu bya Paripihutu. Cyagahindura akaja mu bya Sende Defted. Wewe atari byo wari ufite. Ucumukurikira ngo nuko agiye. Ucusubira inyuma. Kirazira rero gukurikira umuntu, ukurikira imigambi. Yego. Ukurikira ivyumviro. Kuko imigambi ivyumviro ntibipfa. Mugabo umuntu arashobora kujuragirika. Umuntu arashobora gutakaza ico kibanza yarimo wamukurikirana. Urumva nawe ucakaza. Yego. Akarona guhaye apfuye ndi ucupa. Mugubandanya mu nzira ya politiki. Bajya rero bavuga bati Frodebo yangenda kumana kuba rukubesha. Ndako ndagusigurira rero ndi abantu bavutse bavuka mwene uko. Barondera ivy'amarongo. Yego. Barondera n'ivyicaro. Iyo ntwaro ya demokrasi ntibiberekeye. Iyo migambwe nayo ubu uyiravye. Yego. Hari imigambwe 37. Yego. Umugambwe wonyene nahora numva utari muri ico bita forum de parti politique. Numwe. N'uyuhe. Uyu wari umugambwe bita senere muko sinzi kukibaho. Umenga warahagaritswe. Umenga waranahanagwe no guhanagura. Ariko abo umenga wajimwe ibintu vy'injyano ntago wahagari. Ni bya bimwe ariko ndakubwira. Bigenda mwene uko nyene. Nivyo ariko ndagusigurira rega. Iyo migambi ivuka mwene uko ndacimbara mu ntwaro ya demokomeze ntwaro ya demokrasi. Iyo migambwe rero itwagwa n'umugambwe uri ku butegetsi kuva iyo forum ivuka. Kugeza no munsi nta wundi mugambwe numwe uriyumvira kuyitwara. Igatwagwa n'umugambwe uri ku butegetsi kandi ntihatwara nyene ngo hafume hatwara n'urongoye umugambwe uri ku butegetsi. Bapfo bafashe ngo gendo batwara. Agatwara indi migambwe atari umugambwe afisa arongoye. Ahubwo niho sawa kubera ko nyene atamugambwe n'umwe abari umunyamugambwe. Nk'ubu yitwa
ndugu Burundi Felicien ayitwaye nk'imyaka hafi 5 cyangwa 6 tugira iyo forum none umunyamugambwe CNDD birazwe gufata undi mufata umuntu arongoye uwo mugambwe akora twari yindi migambwe none wumva yo kwitwa imigambwe gute irikwaga n'umundi umuntu wanyu muto y'umugambwe shishoboka gute ibintu biragoye gutahura rero yego iyo migambwe rero iri mu kwaha kuwo mugambwe kugira izoshobore kuvuga ibitagenda neza byo mugambwe ni ngora abagize ngo baravyubahutse abagize ngo baravyubahutse yego ka Frodebu niba Frodebu n'umugambwe yigenga uko baravuga ibitagenda neza n'induru n'umucana n'induru n'umucana ndavuye ko senere nayo yagize ingorane za MSD zagize ingorane uko mu myaka mwami za IPD zagize ingorane hari n'abandi uzabumva ari kwagira ingorane nka za CDP ngo ntimugira inama muri ko mugwanya ubutegetsi muri ko mugwanya umuganga uri ku butegetsi iyo migambwe rero yose iriho mugabo iragoyagoya urumva rero ko iyo ni nkingi ikomeye kandi muri demokarasi kuko byose bihagaze kuri iyo migambwe nizana n'abitoza ngo abe umukuru w'igihugu bamwe bashinga amateka bakenguza amateka bamwe bashikiranganje bamwe n'abategetsi bakuru ni nkingi ikomeye igoyagoya rero nagomba ndakwereka ko ya demokarasi igoyagoya nka wa murima tukirimo kuko tubarima tuvomeye iragoyagoya kugira abantu bazomenya ati nshinze umugambi ndawushinze kugira mpindura ibintu sindawushinze ngo nze gusaba ivyonjya sindawushinze ngo nze gusaba kibanza sindawushinze ngo bambone neza bankunde ndawushinze kugira kijya kibazo kitagenda neza namva ko kitagenda neza nzokikosora ntagishoboye nje hamwe n'abandi tukikosora byo ntibiraba iyo ni nkingi ya mbere inkingi ya kabiri amashirahamwe yigenga amashirahamwe yigenga burya yigenza nk'amashirahamwe y'imigambi yaracagaguritse n'imigwi nayo nyene hari yari hanze hari yari ngaha n'imigambwe hari iri ngaha hari iri hanze amaradiyo nkaya yiwanyu hariho amaradiyo avuga iby'ubutegetsi gusa kugira ubutegetsi buyabone neza buyakunde buyashime cyavuga ati naho baba bakoze amakosa bari ku butegetsi akagenda avuga ati si byiza bakoze n'igitangaza urabyumva ngo bahohoteye abantu nagaca avuga ati oya bajya abantu no bari bigenjeje nabi ntatohoje ndagitse gutse imendesha amakuru akata kuvuga ibitari byatabonye agenda gatohoza amakuru nganda kwa karorero hari amaradiyo abiri ngo ndakubwira bahora baza kumbaza nkuko uje kumbaza tukavuga uhejeje wacunguti ibi ndabyumvise none ibyo nshira ku radio nabyo ibyo nshira mu makuru biri hehe ibyo ndakubwiye nabyo bija hehe urumva gisho ni kibazo naco nyene abamenyesha amakuru namwebwe ntimurigenga kandi ndi wombaririza ngerageje kuraba muri uwo mwuga urabizi ko mutigenga wewe urashobora kumbwira uti turigenga kugira ntibakugirire nabi mugabo muri go urazi ko abamenyesha amakuru bose batigenga ngerageje kuraba situation turimo umuntu wese abakuru uko abyumva kandi mba mbona umenga je nk'akaroro kuri jewe mba mbona umenga ndigenga uzovuga iby'ubutegetsi bitagenda neza urabikoze bandanye ukora oya ndamutse ndabibonye nuko ntarabibona no bivuga byose bigenda neza bigenda neza n'amatora aheruka yagenze neza kuri wewe je ngirageje kuraba kubera ko je sindi yagenze neza yego ntiwumvirije none we kumenyesha amakuru ntiwumvize ibivuga ibivugwa byo imyaka maze si nyinshi ariko ntagiye na kimwe ndigira none urazi yuko ndaguha akarorero urazi nk'ubu iyo bashizeho umugwi wigenga urazi ko bari umugwi wigenga niwe utegura amatora kuva ku ntango gushika ku iherezo ni nawe usigura ibyavuyemo none urazi ngene byagenze mu gusigura ibyavuyemo muri aya matora y'uko uravuga hatanguye umukuru w'umugambwe CNDD niwe yateguye none niwe yateguye niwe atangiye kuvuga ibi byavuye mu matora n'ingene bizogenda nabyo bice 96% niwe yatangiye kubivuga uravyumva yibwe atagenze neza azibonera ku mpamvu ngi ko atari wa yajeje ko atari wa yajeje umumenga rero nabyo ndivyakwiye umushikira nganje wa mbere nabacagirisha ikiganiro nawe nyene acaremesha ikiganiro ivyo ndibisanzwe ngo bwari ubwa mbere bibaho kuva tuja mu matora yahora yibwa ukundi bwo byahora bishika hiye ngo acasigurwa n'abatayateguye umushikira nganje wa mbere acavuga ati abanyagihugu batoye umugambwe CNDD FDD bamwe bayategura bayatunganya taco baravuga barawutoye ku buryo bushimishije mu nyuma
umukuru w'igihugu nawe aca aremesha ikiganiro ariko n'abanyamigambwe abamenyesha amakuru amashirahamwe yigenga abahoze barongoye igihugu ngira abarundi bose ajya amatora abanyagihugu bemeje yuko ubu bose bari mu mugambi umwe twese turi bamwe urumva ivyo vyavuze n'umukuru w'igihugu bemeje ko turi mu mugambi umwe bace batonga umugambi gusa none wumva seni waruhara rwabo bwa bwigenge buramaja hehe ariko za sentare zijejwe kuvuga ko amatora yateguwe neza kagenda neza ziba zigishobora kuvuguruza umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ariwe babashiraho kuvuguruza umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu kuvuguruza umushikiranganje wa mbere ankobe kuvuguruza umukuru w'igihugu umva vyoshoboka numva rero babateze umutego bati twamaze kuvuga ko amatora yagenze namwe muteza kubandanya ivyo nyene kugeza uno musi umugwi senene yuvuze ngo uvuga ivyavuyemwo uteza kuvuga ngo bizoba biro hejuru hari umukuru w'igihugu canke hazoba hari umushikiranganje wa mbere canke hazoba hari umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu nta namwe uvuga uti ngo nje ndaje ndabishikirize je nabikurikiranye nabibonye urumva nawe nyene ntiwigenga za nkingi zine rero imigambwe amashirahamwe yigenga amaradiyo n'imenyesha n'amateleviziyo imenyesha amakuru nka vyose amatora nizo nkingi zine urumva ziragoyagoya no kuvuga rero ivyo navuze nivyo niyo ntwara demokarasi iragoyagoya ntiturayishikako bariko turi ku rugendo turi mu nzira kuko cambu cawe urabona nk'uri kurambaza kera ntivyaba babanza kudufata babadusohoye kera babi ariko kurambaza ikizo bikoresha ari cyo gituma mbona yuko igihugu cyacu kimeze neza gisa amahoro ibintu byose ari sawa kubera ko nimba naje ngaha nkakubaza nta ngorane nta muntu atwiruka inyuma ubundi jimba mbona ko ari ikimenyetso cya demokarasi yaba ibyo nk'ubuje ukambaza n'abandi bakagenda aho uzuza bakabaza bagakora uko bo bavyipfuza atari uko leta ivyipfuza cyangwa mugabo uri ku butegetsi icyo gihe biba ari sawa aho turahashika ubu utavuga ariko rero je icyo kintu sa no gomba kugitahura gato kubera yuko abantu twese ntitukunda igihugu hari abasiba igihugu niyo mpamvu rero abantu bose babaretse ngo bakora ibintu ko bavyumva hari abo sambura igihugu okay iyo ni imvugo kandi waracyari muto ntuzoza urayibandanya ngo umwansi w'igihugu wo bita umwansi w'igihugu kera twebwe tugikura hari ibintu by'abahutu n'abatutsi abitwa abatutsi no bari ku butegetsi umwansi w'igihugu yari umuhutu uwo ari we wese urabyumva ubu rero abahutu nabo bitwa ko bagiye ku butegetsi ubu rero wacavuga ati umwansi w'igihugu n'umututsi ariko ivyo bintu byese nabyo urumva ngaha mu gihugu ivyo bintu bumenga nta gaciro bigifise by'abahutu n'abatutsi kuri wewe cyangwa kuri jewe ubwo hariho abakibigenderako azokubwira ati u Rwanda rugera rutera Burundi kubera rutwagwa n'abatutsi hano hari abahutu azokubwira ivyo azokubwira bati bakagame bagira bagaruke azokubwira ati hari abatutsi bari hanze bari kwategura gutera igihugu ivyo birahari ivyo mwebwe ntimubimenya ariko twe turabimenya mwe ntabyo mumenya kuko urumva muracari bato mwo twe turabibona nk'umuntu ari ku butegetsi bikamunanira gutwara aca akoresha ivyo nyine by'ubwoko cyashaka rero nk'umuntu agomba gushikira ubutegetsi akabona ko bimugoye aca akoresha ivyo nyine by'ubwoko akibaza ngo abantu we bazoca bamuha amajwi ariko kurya ubivuze wewe niko naje ndavyemera nta kintu c'abahutu n'abatutsi kiri muri iki gihugu hari ingorane hagati y'abantu bashika ku butegetsi akagwi k'abantu nka 5 canke 10 kakagomba ko itunga ryose ry'igihugu ribitunga donc bibazwabo amahera y'igihugu ibintu byose ubona byiza biri mu gihugu bibazwabo hakaba n'abandi benshi bakora abakozi barima borora bimbura bigisha bavura baca imanza bacuruza bakora ibintu byose bibaza bizana amafaranga mu gihugu baguma arabakene bakeneshejwe n'abajya kakagwi k'abantu 5 aro baca bakoresha nabi inzego z'igihugu kugira biyibe bajye biturire bakenesha abandi mugo bagaca babyitirira ubwoko n'ahandi nta ngorane z'ubwoko ziri mu gihugu cy'u Burundi nta byabuto n'abatutsi biri mu gihugu cy'u Burundi bizanwa n'abo bantu bananiwe gutwara canke bagomba gushikira ubutegetsi badafise imigambi batabona iyo baje niyo mpamvu rero nashaka dusobanurire neza iyo bavuze yuko umuntu ari umwasi w'igihugu wewe wumvike iyo bavuze ko ari umwasi w'igihugu ni kuvuga
n'umuntu baba bavuga ati ujya arashobora kudukura kuri ubutegetsi sinakubwiye tugitangura ni abantu baragenda bagafata ahantu akahitiwe abantu baca bafata rero igihugu bakacita wabo babonye nawe rero kurategura uti nanje ndashobora kuzohiganwa nje hajya uca witwa umwansi w'igihugu ngubu ndivyo ntangaza kumva yuko umugambwe uri ku butegetsi CNDD ushobora kuvuga ati nka senere ikirongoye na Gwasa yari umwansi w'igihugu ndavye ivyo bakoreye uwo mugambwe nkaraba n'ingene uwo mugambwe nubakiye uraba ribi kubera iki kubera babangabanganywa mu nguvu z'ibinguvu za gisirikare bose baragwanya z'ibinguvu za politike bose n'abanyapolitike kandi ubona ko babanye n'abanyagihugu ivyo bababwiye ntavyo tuzi mugabo urabona ko bari kwegeye ko abanyagihugu uretse ko abanyagihugu bariko baradebukirwa bakavuga bati ba bantu baraduhenze ariko abanyagihugu mwansi w'igihugu ari umuntu yitwa ko atavuga rumwe na leta niko babivuga uraca yitwa umwansi w'igihugu kuko bonyene nibo biyumvira ko bavuga neza igihugu bavuga neza iby'igihugu ariko bavuga iby'iwabo ntavuga iby'igihugu umwansi w'igihugu rero ni mwene wowe wese uzumviriza ntona n'ingane tugize zazumva ati nta gitangaje kirimo byavuzwe na wa mwansi w'igihugu ndakumana niko banyita ndagiye ariko je ntacyo bintwaye kuko guserura ivyo wiyumvira uko bibona ko je namvuga nti ivyo mvuga sivyo niyumvira mvuga ivyo mbona ivyo nabonye ivyo mbona ivyo nabayemwo ivyo mbayemwo kugira ntibize bisubire nico gituma ndabivuga kugira ntibize bisubire kuko ari rero cyashaka kwibaza kandi mugabo cyangwa ati ujya ko avuga ati hariko baratoteza abantu hariko baranyuruza itunga ry'igihugu ariko aho ntumva ko tubivuga nk'ibyo kunyuruza itunga ry'igihugu umukuru w'igihugu arabivuga kenshi cyane kudusumbya mbere agatanga n'uburorero none aca umwansi w'igihugu ubwo twe tubivuze cyo twitwa abansi w'igihugu ntabwo ndabwira uri ku butegetsi ntibakwita umwansi w'igihugu icyo uvuze cyose mugo utari ku butegetsi aca ati ujya n'umwansi w'igihugu cyashaka rero kumenya uvuze ngo warabibayemo ego nibyo bese turabizi ko warabibayemo warabaye umutegetsi akomeye mu gihugu cy'u Burundi cyashaka kumenya rero igihe wari ukibirimo nabyo byari bihari warigera ufata umwanya nabyo ukabivuga ko kavuga ati ugira ibintu bimetsuko nuko ugashyira ukurahabona umugihe wari ukiri umutegetsi jewe uko nibaza kuko nta nkumi yigaya mugabo ko nibaza ko ntahinduye cyane nibaza ko ntahinduye cyane kuko uvuga ivyo ubona atari ibyo wiyumvira utavuga ati ndagiye njyame niyumvira icyo no dendekeranya ukavuga ivyo ubona uguma uvuga bya bindi nyene ubona ibintu ngo birashobora guhinduka ngo je simba mpindutse sinibaza ko ibyo wokibaza nk'abandi bantu twakoranye twabanye twagiye tugendana mugo je wumbaje no kugira nti sinahindutse kuko ntacyo tuma mpinduka no hindura kubera ivyo twagwanira biriko birafata intumbero neza turi ku nzira mugabo unye ndavye neza tiko turasubira inyuma kuko harageze igihe je ndi mu namashinga amateka yego harimo imigwi yose hageze igihe dushiramo imigwi yose maze kubona yuko nenda nayirongoye nushaka maze kubona yuko mu gihugu hari induru nyinshi anyiyerekano abantu bakiri bato nkuko kwanye baca mu mabarabara kigwa ko induru imigango ija mu mabarabara navuze nti ibi rero tuvuga ngo turiko dukurikirana ibikorwa bya leta gusa ibi tuvuga ngo turiko dutora amabwirizwa n'amategeko bidakora reka tubihagarike tubanze tuje hamwe n'abandi tuyumvira ingene igihugu cyo tunganywa neza baje abantu bose birirwa mwibarabara tubazana hamwe n'amashinga bateka bazana babaserukira mukoro cyo dufata imigwi yose amashirahamwe yigenga n'abatatowe dufata abajene abakenyezi dufata imigambwe dufata mugo abaserukira dushinga inama nshinga amateka itatowe kugira ngo ibibazo byose bivugwe umugwi wose uvuga ibibazo byawo hama nizo gutora amabwirizwa dutora amabwirizwa atunganiriza abajya bose ni dutora amategeko atunganiriza abajya bose kuko umwe wese azoba yavuze icyo abona kizofasha muri iriya shirahamwe ryiwe nitwagiza gukurikirana ibikorwa bya leta tumenye ibyo dukurikirana leta yavuze ko izorangura ibi ubu nta kajagari kari bwibarabara ni birangure amatsoko ko yabiranguriye abanyagihugu ni yavuze ko izoca ibarabara hajya turakwigerera rirahari ni yavuze ko izokubaka
amashuri tuze kuraba ko hari ameze neza abana bashaka kuyigamwo neza niyo yavuze ko izubaka ivuriro turabe ko rihari igikorwa cyose izoba yaravuze iti nzokora muri ajya amafaranga y'abanyagihugu nzogikora kuko si amafaranga ya leta ni amafaranga y'abanyagihugu urumva rero hageze ico gihe inama nshingamateka rero ico gihe honyene ntunovuga nti yakoze ivy'inama nshingamateka yavugira abanyagihugu kuko harimo baserukira bose hanyuma amabwirizwa atorwa bumvikanye kuja kuraba ivyo leta yaranguye bakagenda bumvikanye bakabivugira hamwe na leta igahamagagwa ikaja ngaho ikicara igasigura mugana vyo urumva ivyo vyari vyatewe n'irya myerekano yari yabaye ivyo cyatumye muvuga ngo reka dufate abantu bose baserukira abandi tubashire mu nama nshingamateka nikora ko hari habaye irya myerekano oya hari habaye ingorane zikomeye ahubwo zisuma n'imyerekano umukuru w'igihugu yishwe yatewe n'abanyagihugu umukuru w'inama nshingamateka icegera ciwe bari bishwe abashikiranganje batagira uko bangana bari bishwe babura amatari abashingamateka abastantera abanyagihugu bari bishwe cyane igihugu cari kimeze nabi hama rero abo nabo bacaja muri iyo myerekano kugira ngo ryatembagaza ry'ubutegetsi ribandaye ngo darandi kugira umuti uboneke kwiyumvira gusa ngo dukore twebe turi ku butegetsi ibyo dushaka reka abo bose tubumvirize baze ngaha ningingo nafatiye mu nama nshingamateka uko nyene kandi yarafashije ico gihe rero niho nabona neza ko inama nshingamateka iriko irakora ivyo ijejwe imbere yaho narimwo n'inyuma yaho narabayemo namaze mu nama nshingamateka imyaka 17 nuko narabibonye ndabizi niho novuga honyene nti bahavugwa ivy'abanyagihugu kuko bari baserukiwe bose gute niho havuye nakiya ciyumviro cuko tugenda yarashaka buti bose nibaze baserukirwe mu nzego byandika mu bibwirizwa nshingiro kugira mwene izo nduru izo ngorane ziva kucyarikana ry'ubutegetsi zibanza zigabanuke zihere tubonero kuja mu bibazo by'iterambere no kubana neza biba ari byo bifata ikibanza kinini burya rero nje twateza kuba turi mu ubwo busije turi akabazo rero je nshaka kwibaza uno munsi uvuga ko wavuze cyane ku ntwaro ya CNDD-FDD y'ukuntu ibintu by'amatora byari bimeze rero nje nshaka kumenya intwaro yiwanyu yo bino bintu ntibyari bihari intwaro yiwacu novuga yuko intwaro sinovuga ngo yiwacu ko mvuze ti yiwacu zitwomenya bari tumuvuga ya Frodebu intwaro ya Frodebu intwaro ya Frodebu burya kubera abantu twinjiye muri demokrasi batayemera neza iyo ntwaro twayinjiyemo batayemera neza pa abantu abati abari ku butegetsi ico gihe hano vuga nko muri Petero Buyoya yaravyemejwe n'amakungu avyemezwa n'umuhari Paripute FNL wagukorera mu Kinyegero n'umuganga Frodebu wakorera mu Kinyegero abyinjiramo mugabo we atavyemera nka neza ko yavuga ati jewe ndi muri bwa bwoko bw'abatutsi ntitwaje mu by'amatora ntituzotorwa ariko yavyavugwa n'amakungu bikongera bikavugwa no hagati mu gihugu n'abantu benshi yapfuye kwemera mugabo ndadaye atowe cerekana ko atari bavyemeye baca baramwica ariko gutorwa n'abanyagihugu nabo bose meje kudondagura baba barapfuye urumva rero yamaze intwaro ya Frodebu yamaze amezi 3 duca tuja muri bya bintu ariko ndakubwira twaciye duhamagara bose ibyo mugenda kuvugira mu ibarabara mugomba kuguma musamaza abanyagihugu mubatoteza ngo ino mu namashinga amateka niho havuga ibintu byose byerekeye by'abanyagihugu nimwamufite ibyo murovandika muvuga musabira abanyagihugu mubisabira hamwe n'amashinga amateka ariko izo ngorane mutera abanyagihugu muzireke mubareke bakore barime bimbure bigishe bavure bacimanza bakora imirimo bajejwe mubareke kubamiza mu ruhagarara urumva rero twebwe twamaze amezi 3 gusa mu mezi 3 rero uzobaza abantu bose ingene ibintu byari byifashe ndabyifashe neza ibyo byose ntibyari bimorera mu mezi 3 nta nakimwe cyariho naho cyo cyariho cyakikorerwa mu Kinyegero bategura ingene bazica umukuru w'igihugu yego murakoze mutama cyashaka rero tuganire kuri uno munsi ugerageje kuraba igihugu kiriho no munsi hano hakurya hari izi ntizitegura imigwano ngaha hakurya muri Kongo ku mango y'Umfetuwa imigwigwana ugasanga n'igihugu cy'u Burundi kiba gishaka cyane gikaniye cyane igihugu cy'u Burundi nk'umurundi nizira kukunda cyane igihugu wabaye mu ntwaro z'igihugu igihe kirekire
bino bintu byoba bitegurwa nabandi ugerageje kuraba babasi b'igihugu ntago bo barabonye bako barashaka gutera igihugu. ndabiguha ubu aho tugeze nako twinjiye mu ntwara ya demokarasi n'imigambi myinshi. Intwara ya demokarasi n'imigambi myinshi afise amabwirizwa les lois n'amategeko. Amategeko n'ingingo za president, ingingo z'ivyegera vya president canke abashikiranganje ba mbere canke abashikiranganje. Nivyo bijya abantu bita amategeko. Sino bijya abashinga amateka batora n'amabwirizwa. Ati n'amabwirizwa utegerezwa gukora kwisunga. Iyo uro kirafise amabwirizwa uhereye kwibwirizwa shingiro. Niho rero usomera ivyo twavuganye kubijanye n'intwaro ya demokarasi n'ibwirizwa shingiro. Hanyuma ubwa kabiri hambavu y'amabwirizwa hariho inzego ziba zavuye mu matora, ziba zifise ikiringo. No kuvuga barakubwira ati ni biringo bibiri ni biringo bitatu by'imyaka 5, 7, 10 mwene uko bivana n'igihugu. No kuvuga ziba zifise kandi abarongozi nabo nyene batowe. Ivyo nivyo biranga intwaro ya demokarasi niko baba bameze. Mu gihe rero hagize umugambwe canke ayandi mashira hamwe canke abategetsi kanaka batavyubahiriza utubaje amasezerano n'amabwirizwa kaba kabaye yabipfuye. Rero warubaje uti ibi biriko biraba mu gihugu ubu ibiriko biraba canke inyuma y'igihugu. Mu mwaka wa 2015 ko hongira wariho nawo butarukuze cyane mwo wariho. Nukuvuga twari twarumvikanye neza yuko atamukuru w'igihugu numwe azorenza ibiringo bibiri. Turumvikane ko ikiringo ca mbere kubera hari induru nyinshi ngwano kurubuga CNDD yari kiri kurubuga iparipe hutu FNL yari kiri kurubuga ntivyashobora kugira ngo abantu bategure amatora bagende kwiyamamaza. Twe twavuze tuti muri ico gihe rero ko tufise n'amashinga amateka irimwo bose irimwo abagabo irimwo abakenyezi irimwo imigambwe batari mu migambwe irimwo abasirikari irimwo abaki. Donc ubu tuzomutorera mukuru w'igihugu wa mbere azotorwa n'ina amashinga amateka na nkengo z'amateka ziri hamwe kiri kiringo ca mbere hama cyongera ko ikiringo kimwe bibe bibiri abahejeje. Umukuru w'igihugu hari rero acara mu ubutegetsi buraryoha no kubereza buraboreza. Igihugu cy'u Rwanda twabona n'abatutsi ariko ntikirwa n'abatutsi bo baravyumvira uko tubifata uko bavyumviye. Ugaca usanga rero byagiye gufata intumbero y'amoko kandi hagati y'ivyo bihugu bibiri. Umva rero ni kibazo gikomeye cyane. Ivyo rero wari kuravuga uti byifashe uko biva ngaho nyene kuri izo ntuze zibiri ivyo bya politike byabo bahunze n'ivyo by'amoko biriko birafata iyindi ntumbero murakoze idasanzwe. Ego akandi kabazo kanje dusa nabagira ku kigana cy'umusozo dusa nabagira ku musozo wakino kigana kugira ngo ntituze turambira abantu. Ndashaka rero utubarire ino ntwaro ihari uno musi ni kihe kintu ushima kuri ino ntwaro ya CNDD-FDD? Ino ntwaro ya CNDD-FDD ndavye ingene bashinzwe bagiyeho bashizweho na Frodemo. Tumaze kubona yuko abatembagaje ndadaye bitwaje ingoho z'igihugu bakitwaza abasirikare b'igihugu bakitwaza abapolisi b'igihugu kandi bakanana ivyo tubahaye byose rimwe nakubira byo kwasira mu nzego bakabirenga ko bakagomba kubandanya gutembagaza ubutegetsi ngo butembagare. Twaciye tuvuga tuti turabe ingene kugira tugabanya amakari yabo natwe dushinge ugwaruka ku mitumba ruze ruranka abantu baza bigenza mwene uko baba abapolisi baba abasirikari baba batware haba havuyemwo rero CNDD-FDD. Intumbero twabashiriyeho twabashira kugira ngo badufashe kumvisha igisirikare bari abanyagihugu cyo yari mu Rwanda kwara kugira gusa bafasha abanyagihugu kurinda twumvisha abasirikare twumvisha umugambwe iprona twumvisha n'abantu bita abatutsi ariko arakabika abantu bari ku butegetsi ko dutegerezwa gusubira mu nzira y'ibwirizwa shingiro ya demokarasi rero tukava mu nzira z'ibyo gutembagaza ubutegetsi ukoresheje ibigwanisho kudeta ko dutegerezwa gusubiramwo igisirikare ko dutegerezwa gusubiramwo igipolisi bikaba
kikaba igisirikare ca bose, kikaba igipolisi ca bose, gishobora gusubira gutembagaza inzego z'igihugu, gishobora gukingira ubwoko bwose, abahutu, abatutsi, abatwa, abaganwa, abanyagihugu byo mbere mu bice byose binyuranye, abanyamigambwe, amashirahamwe yigenga, gutyo bose bagakingirwa. Ibyo biheze hazoca ari igisirikare kimwe c'u Burundi, igipolisi kimwe c'u Burundi, bifise ubuhinga kandi byuba bikubahiriza amabwirizwa n'inzego. Ico gituma abantu bahunga nabategura amatora, bakategura kutariko, bakategura nabi, bakatunganya nabi, bakayiba, bayivye rero abandi bagacavuga atoya mwivye, hagacaba ingwano. Ibyo byo bitera ingwano, gutegura nabi no kwiba amatora. Samatora siyo mabi. Kuko ntawo tubwira ngo tugaruke muri za ntwaro zimwe nakubwira bagurisha umuntu canke wabyoka mu gitondo kuzahindura imirisho, aho ntawo hagaruka. Rero iyo baza kuguma muri iyo nzira yo kwegeranya abanyagihugu, bavuga ati muri politike twarumvikanye mu gushikira ubutegetsi tuzoca mu matora, mu kuva ku butegetsi bizoca mu matora, nta nguvu tuzokoresha. Itunga ry'igihugu tuzoritunganya kubyo ata muntu ashobora kurya ibiturire. Uramaze kumva umukuru w'igihugu yama avuga ati ibiturire byagazwe byasaze. Ntabwo nazoshobora kunyuruza itunga ry'igihugu. Umukuru warumvise ko avuga ko ari n'abafata amahera y'igihugu akajana i Dubai, amadolari tukayabura, tukabura ibitoro. Bayacanye i Dubai bagacagarukana bakavunja ku isoko ngaha, bayaronse ku majana 290 bagacavunja ku majana 250 ngaha. Harudane ndumva rusumbuka. Kandi abona abantu bumva bo hejuru. Ubara abandi bumva ejo nanye numvize umushikiranganje mu namashiga bateye ati aya mafaranga ingene ariko arakoreshwa umushikiranganje giga ca leta ariko akoreshwa nabo kutariko bavyita malversation économique, amahera akora ivyo atagenewe, bica bibango busuma navyo nyene. Nuba gatora amahera ati azuba kibarabara Bujumbura je Gitega, wowe ugacoza kuyakoresha mu gutunga inkwavu cyangwa inka nakaroro mfashe, ntibyabaye ibyo. Ariko bibaye urumva riba rikosa. Wewe fata amahera akoresha ico yagenewe. Ni ukuvuga rero ivyo byose biranga indwara ya demokrasi nta byinshi bubahiriza, kuko imigambwe nakubiye ko imeze nabi go yagoye, kandi barabifise mu ruhara. Nakubwiye yuko amashirahamwe yigenga agoyagoya, hari ari ngaha mu Burundi natari mu Burundi, imigambwe uko nyene. Ivyo amenyesha makuru hari biri ngaha, hari biri ngaha, burya bijya makuru byose biri ngaha, niba vyita bya bindi wari kuravuga abanzi b'igihugu. Mwebwe nibwebwe bakunzi b'igihugu, mwe muri mukorera ngaha, mugabo bajya no baratanga makuru, hari niyo batanga makuru rega atome gusumba yiwanyu. Impamvu ntatonzi muga hari igihe bishika, birashika, birashoboka. Nuwara abakumviriza karaba makuru yo hanze ingene yumvirizwa, agacana n'amakuru yo ku radio y'igihugu cy'u Burundi, canke amaradiyo yakorera ngaha mu gihe ingene yumvirizwa, usanga hari ubudasi. Mu bahinga bazikora bati abumvirije bangana uko, kandi barabikora barabishobora. Yego ivyo birashoboka, barabishobora. Ni ukuvuga rero imaraso wari we wese n'umuntu aba bifitiye tureke n'ubumenyi, ababifitiye ico no umuhamagaro vocation cyo ngomba birega, abifitiye umuhamagaro. Ariko wese aragenda agasengesha, abozo umuntu hano umuntu wanje ko arasengesha, kwibara ariko arasengesha, kwisaka ariko arasengesha, hirya no hino ngo tuma ko abantu sengesha, agaca bijambo ry'Imana. Icyo kintu kiko kirica ijambo ry'Imana. Naco nyene rero ubusinkicemera, kuko ndiko kirafasha abanyagihugu. Burya ibyo by'amashengero umurimo wabo cyane cyane no gutuma abanyagihugu bakundana, bafatana mu nda, baje hamwe, bagafashanya mu bihe byiza no mu bihe bibi. Ariko amadini asigaye yigenza nk'imigambwe, asigaye yigenza nk'ubutegetsi, basanga nari ko aracadamo. Amashengero menshi yaracanye, yego aracanamo agabumuka no urumva rero naco no ushima rero ko nico narashima. Urumva rero biragoye itunga ry'igihugu, ivyo byo wewe uzofata ibyo umukuru w'igihugu byonyine avuga, wumva ingene abantu barikoresha, barigize gwabo. Umuntu ashika ku butegetsi aho asanze amafaranga agaca bagwiwe, ariko umukuru w'igihugu ariko arabagwanya uko ashoboye, ariko arabagwanya basa n'abamunaniye. Kuko kuva ashika ku butegetsi jewe arahira niho nari nicaye, yavuze ati kuva uno munsi mukazumva hagize abantu basubira konona amafaranga y'igihugu zoba nananiwe. Ariko karagira yongera aravuga ati haheze yatanguye amabanga
yari hariya ku bumwe ndavyibuka hari muri 2022 hari igenekezo rya 5 ruhuhuma 2022 yavuze ati abantu bose nashizeho muri leta mu nama nshinga amateka abanyamugambo nda numwe afashe kacu yamara kigarutseko ati nta numwe afashe ahubwo baronona bantega imitego ejo bundi yavuze ati nibitoro mubona bitaza ndaza umuntu yagiye koza kwitoro bize donc urumva rero n'umukuru w'igihugu arabona yuko hariho ingorane kugerageza sinova ko atagerageza kuho nyene kubivuga ko bitagenda neza ni igikorwa ciza nego waciza asomya mbere abakuru b'igihugu benshi badutwaye baguma bafata nk'ivy'imigambwe bavamwo canke ubutegetsi barimwo bagasasiza ngo bimeze neza gusa umwe we ari unabu akavuga ati ahandi bigenda neza ahandi bigenda neza burya ingwara iyo utanguye kuyirata urayikira nuko ko tuzokira rero urakoze mwize urahari tuzokira yego Mutama ndagushimira rero cyane bivuye ku mutima nanje ndagushimira nizere n'undi munsi nabitura mvuga ati Mutama ndakeneye tuganire ku bindi bintu ndafise ibintu byinshi shaka tuzoganire ko mwizeye ko muzomakanye wakoze cyane ndagushimiye ndashimiye n'abatwumbirije jewe iminsi yose nta kazi mfise namandi ngaha aho uzonkenerera telefone ryanje urarifise uzonterefona ivyo nzi nzobikubwira ko ndabizi ibyo ntazi nzokubwira nti ntabyo nzi urakoze cyane bakunzi ba Senga Media TV bakunzi ba Aloysius Sniper ndabashimiye cyane bivuye ku mutima kuba mwadukurikiranye mwamenye byinshi kubijyanye n'igihugu nizira yuko ndaza kubona commentaire zanyu zose nyinshi muze komeze kandi mubane natwe n'undi munsi nimwe mudutuma tuzomazina nta ngorane rero Imana ibane namwe Imana ibarinde cyane mwakoze kubana natwe